amina. Impera n'imperuka. Uwufise ico yahevye agira ico yakira. Gira mugenzi wangu impera n'imperuka. Uwufise ico yahevye agira ico yakira. Menya neza yuko witandukanije n'ivyaha azokwakira ubugingo budashira hariya mu ijuru abane na Kristo. Ego menya neza yuko wemeye kuvyuka akaheba itiro ariko arasenga, ejo bose bazomenya ko yasenze Imana. Menya neza yuko uwemeye kwihangana bose bazomenya yuko Imana ari umugira neza. Ego natwe turi ngaha twahevye itiro, twahevye umwanya, ariko inyungu yacu ni kubona amagara meza ku buzima bwanyu, ni kubona muri ko murabaho neza. Ndayizi Imana nsenga ni Imana y'ibitangaza. Ndabizi yuko itanzanye ngaho ubusa, yazanye ngaho kugira ngo bakorere ibitangaza. Ariko ico naje kuvuga uno munsi kiretse inyigisho twakiriye zitandukanye, Imana yandungise kukubwira ngo gira ico uheba. Ari ingeso yicaye kubangamira, uno munsi uve ngaho wayiyambuye. Ari ingeso y'urusaku no gutukana, uno munsi uve ngaho wayiyambuye. Kuko ari igihe umuntu y'urusaku kugeza umengo niwe radio yako karere. Ari igihe umuntu y'urusaku avuye kwa kanaka akaja kwa kanaka, avuye kwa kanaka. Gira ico uheba kugira ngo ugire ico wakira. Apana ivyo gusa, ariyo n'abagenzi duheba kugira ngo tugire abandi bagenzi bashasha twakira. Ariyo nibihe duheba, ariyo n'amarigara duheba. Ari igihe abantu bicara ugasanga mwicaranye n'abantu batangiye kuvuga abandi kuva saa 3. Va muri abo bantu ugenda hari uvugane n'Imana. Amina. Wicaye ahantu abantu baratanguye kanaka ni gutya na gutya, kanaka ni gutya na gutya, kanaka ni gutya na gutya, kanaka ni gutya. Reka gusanga kubwire uyo ariko aravuga kanaka, niyashika kwa kanaka avuga wewe. Amina. Amen. Uvuga kanaka niyashika kwa kanaka avuga wewe. Ariko ushaka kuvuga ngo aya majambo nacari ko aramarira, reka ndabavemo ukigenda kuvugana n'Imana. Ora basatarababoe, Mana ndagushimiye kuko urumeze gigo. Uriko uravugana n'Imana bazomenya yuko abavuganye n'Imana batandukana n'abavugana n'abantu. Amen. Nanje nagize ico mpeba, nagize umwanya mpeba kugira ngo Mariyo misi yose ndiko mvugana n'Imana. Ndagarutse noneho nuzuye ubwiza bw'Imana n'ingomezi z'Imana. Uko niko bimeze. Bakundwa, narinzanye ubwo butumwa bugufi bwonyene. Gira ico uheba kugira ngo ugire ico wakira. Haleluya. Nimbara agacupa gahebe, nimbara akamogi gahebe, nimbara urusaku ruhebe. Amena. Amen. Amena. Nimbara marigara tacha kumariye yahebe. Inyungu uzogira ico wakira. Guheba ni vyoroshe. Kugira ico uheba ni vyoroshe. Kuko ico ukunda umaze kwimatanya naco. Ariko ugize ico uheba ubukoresheje ingomezi nyinshi. Amena. Kugira ngo biroroshe gwe urumogi urarurota, ariko ukavuga ngo naho narurose ndaruhevye. Kugira ngo biroroshe gwe bagacupa, umunsi uvuze ngo ndahevye agacupa ni ucuhura n'abantu bakugurira kenshi. Ucyutwenga umunsi uvuga ngo ndahevye agacupa ucuhura n'abantu bakugurira kenshi. None nawe ni wonywa agatima kamwe ngo rekanywe akanyuma. Uheba naho nje akanyuma, uheba heberako. Amena. Amen. Amena. Muriko murana urivyo niko ndavuga. Ari n'umukobwa avuze ngo ndahevye ubusambanyi mwizina cyase. Irero masengero. Ndahevye. Agisohoka acahura n'abantu benshi babimubwira kuruta abo yahura nabo kera. Agaca yumva agatima. None niyo kora akanyuma ucu twarinda y'amahasa. Amen. Amina. Muravyumvye niko ndavuga. Oya iyo uhevye nusubira kuonja akanyuma. Oya akanyuma ucurira na sida ucabibaza igituma agahuriyeko. Birumvikana. Umaze gufata ingingo ngo ndahevye ugwa niyo ntambara ukabandanya uvuga ngo ndahevye. Ejo abantu bazogushingira intaye bavuge ngo rabo ujya mukobwa asigara icitegererezo. Inaye zitangiye kuvugwa umusore umaze uvuga ngo ngeneye kugira mariage bamubwire ngo raba neza hajya sha ujya afise impinduka. Amena. Amena. Ndaheza giye ubuzima bwanyu. Narivuze ko meza giye ubuzima bwanyu. Ndaheza giye uno munsi ku bwanyu. Ndaheza giye uno munsi ku bwanyu. Ndatangaje imihezagiro ku buzima bwanyu. Ndavuze ngo kubaho neza n'umugabane wanyu. Ariko nimba uri ngaha umva yuko umutima ari kimani kusaba guheba, ushoboye gutangura gusenga ugira Imana ndahevye iki. Nimba na wumva ko ushoboye kwihana imbere yayo, ushoboye gufukama uherereye uvuge ngo Mana mbabarira ivyo nagendeyemo ngomba guheba iki mpebiki. Muzombwira nitwafata ingingo Imana iza kuvuga ngo ubu imitima yabo rero isigaye inezerererwa
kunezerererwa Imana bitandukanye no kurondera Imana. Iyo dutangiye guheba ivyacu tuba twemeje Imana yuko dufise ivyo twoheba kugira ngo yeshigwe hejuru. Ejo tuzotangaza benshi mu izina rya Yesu. Umwe wese afata umwanya rero agiye asenge boro boro, abwira Imana icahevye, abwira Imana icyo ashaka guheba, amajeje ndabasengera, sengera n'abagwayi kugira ngo saa moya zigere n'abarekuye mugiye gukora ibindi bikorwa mu izina rya Yesu. Fata akanya rero wisengera. Nanje ngomba kwisengera kuko twese dufite ivyo tugomba guheba. Zala zenzura moza na kalenzura kalenza galebo shata la menzuya baba basekele manzoya bekosa la menzula galezuza rababo shabre galenzo zia kata la linzora balunzaga brabalosi gala binzola bregonza Imana nyene utware cyoro cyose kibica mwana umuntu wese ariko arasaba uheba icyo agomba guheba tumico kiri agihebe mu izina ryacu. Amen. Dushire ibiganza hejuru. Bizera ko Imana igwaye inkomezi zo guheba icyo kintu gije kuvuga ku hejuru. Akira imbabazi z'Imana kubabariye kuvyo wagendeyemo bitacho Imana. Uri Imana nyene ubutwari.